nari nabamenyesheje yuko muri kino gice kigira kabiri tuza kuba turi kumwe n'umuririmvyikazi Giselle Nishimwe. None turi kumwe nawe, twamwakiriye, reka tumuhe ikaze hanyuma aturamutse natwidondore. Ya murakoze cyane, ndabaramukije abakunzi ba Heritage. Nkuko yabivuze nitwa Giselle Nishimwe, ndi umurundikazi, mvuka mu ntara ya Cibitoki ahantu bita muri commune Mugwi. Ya nkaba ndi umuririmvyikazi, ndirimba indirimbo mpimbazamana. Ya ikindi naco ndubatse. Ya ibyo birahagije. Birakwiye. Yego. Turashaka kugira ngo abantu bumve ko ari wewe turirimbira akantu gatonya ku ndirimbo yawe yariyo yose. Ya murakoze cyane. Humura ntugire ubwoba, ndi kumwe nawe iminsi yose, nzokanka mirimipfunda, uzitwahiriwe. Amen. Ngo humura ntugire ubwoba, nzokankamira imipfunda. Ya ndi kumwe nawe iminsi yose, uzitwahiriwe. Wow. Yego. Iyo ni indirimbo yitwa gute? Ni indirimbo yitwa Gideon. Niyo nshasha. Yego. Ni indirimbo Kimoto bushasha yasohotse mu mpera y'umwaka wa 2024. Yeah. Tubwire kuri yo, reka imbere yuko utubwira kuri yo tumaze tuvuge kuri Giselle. Mbega watanguye umuziki ryari? Giselle Nishimwe natanguye umuziki kuva novuga akenshi nkunda kuvuga ko natanguye kuririmba kuva nkiri mu nda kwa mama. Birasekeje ariko mama wanje ubwo yarantwite, ubwo yarafise inda yiwanje yari umuririmbyi, urumva yuko nabitoreje hariya. Nkura ndirimba muri chorale y'abana, uko nagenda nkura ndirimba muri chorale y'ugwaruka, gushikaho mvuga ati reka nze ndasohora indirimbo ku giti canje, ariko nta support nari mfise. Byari ibintu bigoranye, ariko novuga yuko haheze nk'amezi 6 noneho ndose support, ndabigiyemwo neza, mvuga ati ubungira nkora igikorwa co kuririmba. Hamaze kuja hanze indirimbo 2. Yeah. Ni indirimbo 2 umaze kuronka support, muga aussi ni na Giselle tuzi mu wundi mugwi witwa Dushime Music Group. Ndi no muri Dushime Music Group. Yeah. Tubwire juste mbega biroroshe kuba ukora carrière solo, ufise management aussi ukaba unakora no muri Dushime Music Group? Ya ugiye kubirabira kure ubona umenga ni ibintu bidashoboka, ariko biranyorohera kubera yuko ikintu twashize imbere ni urukundo. Management yo muri Dushime irasupportinga management yo muri The James Fits, kandi management yo muri The James Fits irasupportinga management yo muri Dushime Music, kuko umwanya ubugabuye ati uyu mwanya ndi muri Dushime, uyundi mwanya ndi muri The James. Uco usanga rero binyoroheye kuko bose bafitaniye urukundo, nta mitego ibamo. Imana ishimwe. Indirimbo watanguriye ko muri izo 2 ni yitwa gute? Indirimbo yitwa Narababariwe. Yego. Narababariwe uvuga kuki? Hanyuma muri Gideon naho uvuga ubuhe butumwa? Ya indirimbo Narababariwe ivuga urukundo rw'Imana, ukuntu itarobanura abantu. Urukundo rw'Imana nta mipaka rugira, ruri ku kiremwa muntu cari cyo cyose, ubwo urukundo rw'Imana ruramushikako. Ya ni ibyo biri muri Narababariwe. Nanje naririmbye ati narababariwe, Yesu yarambambiwe, yarakubambiwe, umubari we wese. Hama Gideon nayo ivuga ku buzima umuntu ababayemwo, agacika intege, akihebura, ukabona umenga urugamba n'ugwiwawe, ariko Yesu arakubwira ati humura, nzokugwanirira, ubwo urugamba s'ugwiwawe n'ugwiwanje. Tufatiye akarorero kuri Gideon, turazi yuko yari umuntu yari ingwanyi mu Bisirayeli. Imana yaramuhaye ikimenyetso, iramwereka yuko urugamba atari urwiwe ahubwo Imana, kandi Imana yarabikoze iraronesha. Yego. Ni indirimbo nziza irimo ubutumwa bwiza umuntu ashobora gutangurana umwaka mushasha. Kameme. Ya. Hanyuma imigambi ya kazoza
kwa Giselle ni imigambi ya kazoza ni myinshi, ni gukomeza tubaha ubutumwa biciye mu ndirimbo, kandi vuba cyane mwitege indirimbo nakoze collabo naragiye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda nkora collabo vuba cyane muyitege itarike 17 z'uku nyene kwezi turimo, vuba cyane iraja hanze. Murumva yuko nguma ntegura ndi ku kivi ndiko ndakora, nipfuza ko twogumana n'abakunzi banje n'abandi bakiyongera tukaguma duhimbaza Imana tukagira kure, ubutumwa bukagira kure hashoboka. Ngarutse ku kantu gato maze kubona mu ndirimbo zawe, birazwi yuko nivyo mu Adventiste mu 17e jour. Hari ukuntu uvuze Adventiste ukavuga umuziki muri Adventiste, ushobora kubona yuko hariho identité yabo, umuziki uryoshe, amajwi adasanzwe apanze neza, mugabo wewe tu as un style différent. Ubisigura gute? Kuntu no bisobanura nuko maze kuja muri solo biratandukanye no mu makorali. Nizera ko uko kuntu uri kuravuga abadventiste basanzwe baririmba bari mu makorali, sivyo none? Ubu naho ndi nka Giselle Nishimwe ndirimba solo, ntegerezwa kuririmba indirimbo za bose. Za bose, uwo yaba mu katolika, mu protestanti wese ashobora kuyumva agafashwa n'ubutumwa atitaye ngo no mu adventiste cyangwa no mu protestant. Hanyuma mbega hoba hariho intambamyi nk'umuririmbyi w'umwigeme cyangwa umupfasoni woba uhura nazo? Nta kikorwa na kimwe kitabura intambamyi. Mu gihe uzo buri mu nzira y'Imana ntuhure n'ibintu bikugerageza hirya no hino, ico gihe kabisa ucumenya ko utari mu nzira yo. Intambamyi turahura nazo nyinshi cyane, ariko dushira imbere gusenga no kwizigira Imana no kwihangana. Amen. Yego. Turangiza ndashaka ugire a message wumva ku mutima wahaba ariko baradukurikirana. Message ndabaha nuko twokwama twizigira Imana mu byo ducamwo byose, tugashira Imana imbere, yaba uri umuririmbyi iyo uhuye n'ibibazo uririmbe usenge, ni byiza cyane. Ikindi naco nko ku bakunzi banje canke ku bakunzi ba Heritage bagiye kuba n'abakunzi banje, ico no basaba icambere dusengeranire, ndi umwana w'igihugu, mu nsengere mu supportinge nshobore gutera imbere ku rugero rushimishije, kugira ngo n'igihugu cacu kibe igihugu gifise abanyempano benshi. Hariho n'abandi benshi batabonye uburyo bwo kuzigaragaza, nabo nyine tubasengere, dusengeranira, dukora kandi dusenga. Indirimbo zawe bazirabehe? Indirimbo zanje muzirabe ku rubuga rwa The James Fields, cyangwa ushobora kwandika Gideon by Giselle Nishimwe canke narababariwe by Giselle Nishimwe. Muri ico gihe uca ubasha kubona indirimbo ziwanje. Yego. Wakoze kunyaruka uvuye mu Citoke ukaza mu kiganiro, Imana iguhumugisha. Amen. Murakoze namwe mwakoze kunyakira, namwe Imana ibamugisha. Kandi tunaramutse abantu badukurikirana bari mu Citoke, ni benshi badukurikirana bari mu Rugombo, mu Gwi, Bukinanyana n'ahandi hatandukanye. Yego. Imana ibamugisha cyane. Merci. Urugendo rwiza ni mwasubira inyuma. Murakoze. Murakoze cyane. Reka dusezere Giselle dusigamo indirimbo Gideon, ndaza kugaruka ndangiza ikiganiro.